Bene data ndabusubiye kubaramutsa uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gukengurukira Imana yo mw'ijuru kuko yongeye kuduha umwanya kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga ngo abo yahamagaye irabakoresha, kandi tumaze iminsi turabira hamwe bitangaza Imana igenda ikoresha abantu bayo. Twarize ijambo ry'Imana ritwumvisha yuko atari twebwe tubikora, ariko ari Kristo Yesu aba muri twebwe, kubera yuko twamuhaye kaze mu mitima yacu, akaza akaba muri twebwe. Imana nishimwe. Nari nabemereye rero yuko nzobaganiriza ingene Imana ishishikara gukoresha abo yahamagaye, bari abanyeshuri canke bari mu rugo. Rero ibyo mu rugo nari narabibabwiye, hamwe nababwira nti Imana yo mw'ijuru yanshoboje gufata urugendo rwa kure mvuye mu rugo, mutware wanje akansezerera neza, akavuga ati genda, akemera agasigara muhira. Rero ico ndiko ndavuga nibutsa bene data bakirongora canke bakirongorwa, bakeneye kuronka abafasha. Iki kintu ni ikintu kigoye, kubera yuko umuntu abana n'umuntu atabazi, kandi namwe nyene murazi yuko umuntu ni munini cane. Ushobora kwiyumvira ngo uramuzi ariko ugasanga ntawuzi. Ibyo ubuzi birya bikenye wabonye mu mwanya muto mwabonanye canke mu gihe gito mwabanye, ariko ntubuzi wese uko ameze. Rero nico gituma tuca tubwira Imana Data tuti wewe Mana, wewe ubona kure, nk'uko iyi shene yitwa Habonayo, tuti Mana wewe ubibona, ndakwinginze untorere uwo ubona akwiranye nanje. Iyo tuvuga ngo akwiranye nanje, ni ijambo naryo nyine rigoye gusobanura. Umuntu akwiranye nawe n'umuntu yohe, n'umuntu ameze gute? Ariko tuba dushaka kubwira Imana tuti wa wundi azonyihanganira nanje nkamwihanganira, canke wa wundi tuzokundana, wa wundi tuzokumvikana. Niko tuba dushaka gusobanura. Rero Imana nayo rero irasoma mu mitima yacu, ikamenya ibyo dukeneye. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi rero nje kubashingira intahe, ndababwira urugendo nagize ko kuronka umufiyanse canke ko kuronka umugabo. Nukuri ni urugendo rurerure, kubera yuko ntari nararonse umuntu anyigisha ati basenga gutya canke bagenza gutya. Ico kintu bene data ni inyigisho ikwiye guhabwa urwaruka, kugira ngo ntibagende nyabahururu, ntibagende barirukanga nk'aho umenga urugo ni ikintu co gukubitira ukacuvayo. Oya, urugo n'ahantu winjira. Bibiliya ikabitubwira ngo uhakurwa n'urupfu, kandi igusaba kuhakurwa n'urupfu mu gihe hari ibintu byinshi cyane bishaka kugukurayo. Ibintu byinshi cyane bishaka kugukurayo ni ukuvuga ngo urashaka kugenda ugasanga ntibikunda ko uyo muntu mubandanyana, ntibishoboka. Ukagerageza uko ushobora kose, mukagerageza, abavyeyi bakagerageza, abagenzi bakahanura, mugabo ugasanga ntibishoboka. Ariko Bibiliya yo ikakubohera hayi, ikavuga ati muzotandukanywa n'urupfu. Urumva rero ico kintu ni ikintu co kwitondera cane. Uwo muntu uzokwihanganira cane gushika aho urupfu rubatandukanya. Ko urupfu atari ikintu uvuga uti kiza aho nshakiye. Oya, Yesu adutabare. Ngomba kwerekana uburemere bw'ibi bintu abajene b'uyu munsi birukira cane batabanje kubaza Imana. Ndiko ndababwira nti bene data, senga, baza Imana, subira usenge. Kandi no gusenga rero navyo usenge neza, kubera gusenga kose siko kuvuga ngo nuko ugusenze neza.
Eh, jewe icyo ngomba kubwira abantu ngomba kuvuga nti uko usenze imana niko izoguha. Hariho abantu basenze, abisirayeli barasenze ngo basaba umwami kandi uhora ari we yahora barongora, ariko kubera bamugobereye imana irabaha umwami. Ushobora kugobera imana ikaguha icyo uyisabye, ariko mu by'ukuri icyo kintu kitari ciza. None rero bisaba ko twiga gusenga kandi tugasenga neza. Mu gitabo nari naranditse citwa ngo fundisha watu wangu, hariho ikigabane kimwe navuze ku vyerekeye ibi bintu byo kubaka, nigisha ugwaruka gusenga, ariko kandi ndabaha intahe y'ivyambayeko. Jewe narasenze, ariko ngasenga mbega novuga ngo iki, amasengesho yo kujuragirika. Amasengesho yo kujuragirika, ariko umuntu asenga amasengesho yo kujuragirika kandi imana nayo ikabimuha. Niho ngera ko mvuga nti uko usenga, niba wasenga nabi n'akazi kawe, imana izoguha, hanyuma ingaruka yabyo niwe uzoyibona. Jewe ndashimira imana iby'imana yangiriye. Narasenze, nsenga nabi ibihe byinshi, imana ikagenda ibinyereka nza ndi muri fiançailles, kuko namanze umwanya muri fiançailles. Ibinyeretse uyu nkawe ngaheba, ngasuya ngahindura isengesho. Nti rero mana, niho yabazi n'umuntu ameze gutya, imana ikamumpa, kuko bose abushaka bose Yesu arabafise. Niba ushaka umutunzi, Yesu arabafise. Niba ushaka w'amashuri menshi, Yesu arabafise. Niba ushaka umuntu musengana mu idini wanyu, Yesu arabafise. Ariko kujya wibaza ngo kujya anye bari niko mushobora kubana by'ukuri? Ya eka ntibikunda. N'abanye bose ubona ngo barakijijwe, siyo bose mushobora kubana. Yaba byaruko ntituba tubona abantu batandukana mu masengero, basangiye amasengero gusa ariko bagatandukana. Ugasanga umupasiteri wundi biranse ko bajana hama bagatandukana. Nibisanzwe. Rero no mu rugo n'ibintu bigoye, si umuntu wese bikunda ko mwoshobora kujana mu rugo. Nico gituma dukwiye gusenga imana ikadutorera uwabona dukwiranye. Rero nanje mu masengesho menshi novuga amajambo make naho nasenga. Ndibuka umuntu umwe narasenze, ndavuga nti mana, jewe rero ndagomba umuntu asenga gatatu ku munsi, yisonzesha. Navuze nti umuntu yisonzesha gatatu mwiyinga. Ntuwo niwe nshaka, kuko ntuwo n'umuntu w'Imana, uwo niwe ngomba, ntazokauka mu mutima. Ntuwo niwe nshaka. Kristo Yesu arabafise, aramumpa. Umuntu ndamuronka, araza aramfiansa, ndaryoherwa, ntibihani nasabye Imana, ndamuronsa umuntu abikora gutyo. Ariko ngiye kuraba ibindi ayandi mapoint yose, ngasanga ikawa. Hanyuma ngaca mbona bwa bundi nasenze nabi, ibyo nkabireka. Ngahindura isengesho. Ntubu rero mana, jewe ndagusabye rero umuntu yize, afise diplome iyi n'iyi, hanyuma abaha naha. Ibyo byose ndabivuga, ariko imana yo mwijuru irabimpa. N'uwo muntu araza arafiansa, ndaraba bya bindi y'amakriteri kunya narasabye, nsanga arayafise, arayibujuje. Ariko ngiye kuraba ibindi mu gihe ca fiançailles twamaze tumaranye nawe, ngaca nsanga kumbe narihenze, kumbe hariho ibindi bintu si ibyo gusa mu mibano y'umuntu bisaba. Bene data, narahindaguye. Niba hariho abantu bitwa ngo barabenze, Françoise ndimo. Kubera iki? Kubera yuko nagenda nasenze nabi,
kandi si ukubenga gusa si ngo ni ukubenga hariho n'abandi bambenze hariho abandi benze hariho ubwo nakunda mana we nabora nkasanga n'umuntu mwiza nkaraba bya bintu navuga amashuri nashaka niyo afise aho uko nagomba ingene ari umukozi w'Imana nibyo afise aho ibyo nashaka nibyo afise aho rero uyu wewe ntituvana ariko Imana yo mwijuru iyo reka imbabazi zayo nizo zahankuye Yesu rero arabibona abona ati uyu muntu nawe nyene naho wamukunze naho ubona bimeze gutyo mu rugo si ibyo nawe Imana ikagenda imunkuriraho nkababara ariko naneye ko Imana yabikoze nkavuga nti okay nta kundi ni Imana mu nyuma rero maze kubona ko binaniye pe ndavuga nti Imana umbe rero jewe ndarushe ndagusabye rero wewe umpe ububona dukwiranye kandi ndavuga ikintu bene data rero nagoma mu nyumve ndavuga nti ariko naho birashoboka ko nuba narasenze nabi ntabyo nzi ariko niho ubwenge bwanje bwangarukirije ncangarukiraho ndavuga nti Imana jewe rero ngomba umugabo akubaha kandi wa wundi ankunda kandi wa wundi atazompagarara imbere mu bikorwa by'Imana kandi wa wundi ndavuga nyene uko numva ndavyumva Yesu arabimpa ndamushimiye yarakoze rero uyo Yesu amumpaye turajana mu gihe ca fiançailles ngira ngo twamaranye fiançailles ngira ngo sinibuka ko ari nk'imyaka 2 uwo rero nari naramukunze kandi vraiment nkumva umenga turemeta hamwe mu bintu byinshi hanyuma rero hagere tugira ama démarche yo kuja gukwa no kuje no gushiga bya bindi byose yama etape yose atangura ndavuga nti rero ntumviriza nti ngo dusubire dusenge Imana yo mwijuru nti yongere confirme yongere yemeze ni kuri twarakundanye kandi n'ubu turakundana ariko turagomba tongere dusaba Imana tuyibanze ko ibirimwo ngo kubera iki ni kugira ngo nitwagira igihe c'ingorane Satani ntazoze kutubwira ngo kumbure ngo si Imana yari yabikoze ngo kumbure nti kuko nitwumva ko ari iyo nyene yabivuze ikizodushikira cyose tuzohagarara tuvuga tutiyamara ni Imana yatwegeranije hanyuma rero tujya turasenga turafatana turavugana wewe iyo yaba naje niyo naba turasenga ndibuka iryo joro nukuri Imana yacirumva bene data Imana icirambwira ngo inyereka mu nzonzi mbona ngo nambaye isaha iyo saha mbona yari imeze nk'isaha ya plastique namuna nkari plastique kakanda abantu bakunda kwambara kagakurudumu kirabura ku kuboko hama rero Imana irambwira ati mu nzonzi mbona umuntu ambarira ngo ako kantu ngo gakure ngo kubera yuko ngo isaha yawe ngo iri mu nzira iraje hama rero aho mujya ku nzozi ni mu nzozi hanyuma ngo mbona kandi ngo nambaye ikirato ca hotalo ngo ndiko ndagenda ahantu ku musozi hari amabuye menshi n'ibiki donc ahantu utokwambara n'ikirato nka mwene ico ngo ndavuga nti yo nta hantu umuntu kugira ngo hagende neza yo kwambara amasuplesse mugabo wambaye ibi birato nk'ibi ukwiye guca ahantu mu ikaburimbo rero njambona nambaye ibirato bitajanye naho ndiko ndaca numva izo nzozi zimbanye zirezire hanyuma kandi mbona iyo nzira nayibandanije mbona hariho intambwe imbere zintangiriye ngo mbona rero ndasubiye inyuma niho rero naca nsenga ndavuga Imana ibi bintu nyeretse n'ibiki Imana irambwira ati ibi bintu ndakweretse n'ibyo kuri uyu muntu muri kumwe uyu si wo ntimukwiranye nikigereranye ciyo isaha ishako gakurudumo wambaye
ndagakure kuko isaha yawe igira ishike. Ni sawa. Ngo kandi ngo nivyo vy'ivyo birato nyene ngo herabe birato we wambaye ngo none ubona woca nk'ahantu nko ngaha. Donc Imana iransobanura ati iyi nzira wafashe siyo. Ati heraba ko niwayibandanya imbere hari intambwe zikurindiriyeyo. Imana ibinsobanuriye gutyo nca ntahura neza yuko Imana itashimye ko tubana n'uwo muntu. Atari uko ameze nabi, oya, kandi yari umuntu mwiza, umuntu w'Imana kandi dukundana neza. Ariko Imana ituhishurira ko tubone kutwereka ibiri imbere. Aravuga ati yamara naho mukundanye ntimukwiranye. Ca ndavuga nti Yesu urakoze. Ca ndabimubwira, ndamubwiye nti muntu w'Imana jewe ivy'Imana yambariye nibi. Ya Yesu we, urumva nyene ko yarababaye arababara. Kandi urumva na jewe nanezerewe ko Imana ivuze, ariko ubundi naramukunda kweri. Hanyuma rero nca nshima kuja mu ruhande Imana imbwiye gusumba mu ruhande rwa kamere yanje. Yesu nahabwa icubahiro. Bene data, ntitukajanywe na kamere yawe ngo urabe ngo umuntu ni mwiza, canke ngo urabe ngo umuntu ngo ava mu muryango ukize, canke ngo urabe umuntu ngo afise amashuri aya, ariko urabe naho afise ibyo ukunda, mbega nukuri niwe Imana niwe nyene mukwiranye, niwe mukwiranye. Aha ikintu cyo ikintu gikwiye umuntu twese turakizi. Urashobora kwambara ibirato ugasanga ibirato ntibigukwiye, bitagukwiye rero ntushaka kubyambara bigenda biraroka, canke ari bitonya donko ntiwinjizamo kuguru. Ikintu kitagukwiye kiba kitagukwiye nyene. Hanyuma nca rero turahebana gutyo kandi duhebana dukundanye. Rero n'uyu munsi twashishikaye gukundana gushika igihe nyene Imana yabishakiye. Hanyuma nca ndasenga Imana, ndagenda ndamusobanurira uko byagenze, kandi ko ataco ndamwangirije ntaco ndamwase, ni umuntu mwiza, ni umuntu w'Imana. Hama rero tuca dusezerana mu mahoro nk'abantu b'Imana nyene. Rero ico nshimira Imana rero niho yaca inzanira uwo turi kumwe uyu munsi. Nawe nyene yaje mu bintu by'ibitangaza bene data. Aha ndiko ndabivuga gutya, nukuri Imana yo mwijuru iragahora isengwa, niyo kwizerwa ni Imana. Uyu tware wanje rero ingene byagenze, Imana yarangendeye mu nzozi, kuko urumva jewe nari ndindiriye ya saha nziza Imana yambarira ni iyihe, wa muntu dukwiranye n'uyuhe. Hanyuma canguma ngaho rero ndindiriye. Rero Imana irambwira ati ejo hazoza abantu batatu. Muri abo batatu bazaba bazanywe n'ijambo rimwe, kandi muri abo batatu narabapimye ndabaraba, bose mwoshobora kubana mu mahoro nta ngorane nimwe wogira. Ni sawa. Mugabo kugira ngo ntumvuge ko ari jewe naguforoshije ngo genda kwa naka, jewe nakurabiye ibiri imbere. Muri bajya batatu utoremo ubushaka. Sawa? Yewe baca baraza, baje ingene baje nuko. Nari ndi kwa mukuru wanje ngwariyeho bon. Hanyuma rero acaraza baza nk'abaje kunsuhuza. Baje kunsuhuza, baza ari batatu kwa kundi nyene Imana yambwira. Kandi ntibaziye mu mwanya umwe. Urabona umuntu uzi ko umuntu agwaye, abantu baraja kumusuhuza, abantu bose bamuzi. Hama rero baraza barahahurira. Bahahuriye mu mico yanje je ico nakora narakunda kuririmba, narakunda gusenga, narakunda ko abantu bose baje twaganira ijambo ry'Imana, ko niryo nari ifise ryo kubaganiriza. Imana nishimwe. Hama rero umwe aravuga ati jewe rero ndagomba kugenda, ngwino ndakubara icanjanye hama ngende. Sawa, ca ndafata nterura agatebe ndakajana hanze muri jardin, hari kwa Grand Sel, ndagashira muri jardin hanze, nawe ndamuzana intebe turicara, aca arambarira ikimugenza.
ambwiye ikimugenza ndavuga nti okay, ndagiye gusenga Imana, sinamwishuriye aho nyene, turaca turasezerana. Aca yinjira mu nzu gusezera abandi. Hama rero yinjiye mu nzu gusezera abandi, ubundi naca avuga ngo yo ngo naje ngo burije ngo naje ngo ngomba ngo hinge nakubwiye kingenza ngo ntahe. Nawe nti sawa, aca yicara hahandi wa wundi yari yicaye. Bene data ivyo ndiko ndababwira no kuri mukuru wanje yarabibonye aracariho. Yesu nashimwe, na nyabantu baracahari uko bakurikiranye. Hama rero nawe arambwira iryo jambo nyene, aca ni sawa, ngiye gusenga Imana, Imana niyanyishura nzokubwira. Uno wa gatatu no bose uko ari batatu baca barambwira, kandi bose ntawamenye icyazananye n'uwundi. Bene data bakunze, muri abo batatu nca ndaraba icambere nashimiye Imana yo mwijuru kuko yambwiye uko ko bose yabaravye ikabona n'amahoro. Ikindi Imana yarambwiye kandi ngo ingene yanyeretse ko bose ari amahoro, abo bantu batatu yabanyeretse iriko iranyereka ingene atangorane bafise, ntangorane bazontera, kuko ico nico nari numva mpagazeko kugira ngo umuntu ndamwemeye canke sindamwemere, ko nico natinya abantu bazontera ingorane mu gihe c'umubano. Hama rero Imana rero irandongora muri abo batatu, nca ndabaraba bose Imana yabashimye, nanje hari hageze aho shwa yanje itumbereye. Rero muri abo rero harimo umuntu atera inkuru cane kandi atwenza, uyu ndavuga nti uyu nyene hanyuma kandi nkavuga nti yari afise inyota yo kumenya Imana. Ndavuga nti uyu muntu afise inzira n'inyota nk'iyi, niwe niwe nshaka. Harimo n'abandi, abo bandi nyene bari bakijijwe, ariko bari babantu nyene novuga nti barakimye. Ijambo ryo gukimya, umuntu bavuze ngo yarakimye, murabyumva, ni ukuvuga ngo ni nkaho wovuga uti yarakwije. Uwo rero nivyo sinashaka na gato umuntu ambare, naguma umuntu afise inyota, nagushikiza isaha ndakunda umuntu afise inyota. Ndakunda bajya abantu bacihanye vuba kujya kuntu bameze, bijya bintu ndabikunda cyane kuko birankwega, naho noba narushe canke nasinziriye birankangura. Nanje nakunze umuntu ameze uko. Hanyuma rero Yesu Kristo angirira neza, ca ndamutoramwo muri abo. Imana ikiramfasha, ca turagira ubukwe. Yesu nashimwe. Tugize ubukwe rero, Imana yo mwijuru irabubamwo, iraduhezagira, itugirira neza. Ivyinshi Imana yakoze, ni vyinshi Imana yakoze vy'ibitangaza. Bene data muraha muriko muranyumva, ico nkengurukira Imana nuko uko yabivuze niko yabikoze. Uyo muntu umukozi w'Imana Imana yampaye ngo tubane, simvuze ngo n'umumarayika, ariko ico mvuze ndashingira intahe Imana yuko yambereye umuntu mwiza mu bikorwa vy'Imana. Narababwiye yarasiganura uruyoya mu gihe c'intambara, akandeka nkaduga kuvuga ubutumwa, nkaduga aho Imana intumye, kandi akampa amahera y'itiki, akandi akabinezerererwa, akavuga ati genda, ntacu umwana ntacu azoba ijoro rimwe ntapfa ngo nuko ataronse amaberebere ya nyina. Yesu arangirira neza. Rero nariko ndashima Imana kugira ngo nawe wumve Imana yaguhamagaye izogukorera ibitangaza, izokorohereza mu bikorwa vyawe, izogufasha. Iyi ntahe nshatse kubwira abantu b'abajene kugira ngo basenge. Imana irumva kandi irishura. Mureke gutwarwa n'amarangamutima, ureke gutwarwa n'ivyumviro vyawe, ureke gutwarwa na vya bindi ubona. Sindakubwiye ngo ntureke kugira amakriteri. Umuntu wese aragira amakriteri, ati je nkunda umuntu ameze gutya. Ico nkumenyesheje nuko Imana yo mwijuru irumva, ico uyibwira cumva kandi iragifise. Ariko ingorane, eske niwe Imana niwe mukwiranye vy'ukuri?
kuko naho umufita urashaka umufise ikaguha bya bindi wayisavye, ariko ingaruka yabyo uzohura nayo. Imana idufashe. Kandi niwahura nayo ntuzorire ngo none ngo ibiki n'ibiki, none ni wowe wabivuze. Hari nkunda kumva abantu bavuga ngo jewe Imana ngo naho izompa ikimuga ngo nopfa kubona ngo naho izompa ikimuga. Sawa, none wumva mu mutima byo kuri witegure kubana n'ico kimuga hamwe yo kiguha? Hariho abantu bashaka kubyakira ariko bakabyakira mu mutima batavyakiriye, wapfuye kuvuga gusa, ariko amajambo yawe utamuka uvuga Imana irashaka kubikora ko byose irabifise. Hari uwundi avuga ngo je ngomba ngo umuntu ngo afise ngo amafise amazu ngo kameme ngo afise imodoka ngo afise uburyo ngo wene babunzu y'abakene ngo hama nkaja gutwarwa n'umukene. Ndakumenyesheje ayo mamodoka n'amazu hariho abagabo bayafise, kandi abo bose Imana irabafise. Uriyumvira yuko niwabibamwo ariho uzoba ubaye mu rugo rwiza? Uribesha. Oya. Canke abandi bakavuga ngo yo ngo cengo ngo umugore w'inzobe ngo yo ngo w'inzobe vraiment ngo avyibushe ngo ndakumenyesheje ibyo si byo byubaka. Iyo nzobe ubona ejo azohinduka usanga arirabura. Uko kuntu avyibushe nayo mataye mubonana ejo uzosanga yabaye deformé. Kandi niko bimeze. None uzocumureka? Bene data muze dusengera ingo zacu, dusaba ubugombe bw'Imana. Uwo dukwiranye uwo mukwiranye. Mu Mana hariho vyose, ariko nakwinginga ngo usabe neza. Niwasaba nabi uzogira ingaruka yabyo. Wohoraho Imana yo mwijuru abafashe abahezagire. Ndagomba nsenge kuri abo bifuza ko dusengana, bifuza ko Imana yobakorera igitangaza, ikabakurira imbere wa wundi Satani yamushira imbere kandi atari wiwe, kugira ngo Imana imuhe umugeni bakwiranye. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu uri mwijuru, ndasengeye umukobwa mwami, ndasengeye n'uyu muhungu. Mu izina rya Yesu, ukuba gukeneye ko abafasha, wowe uri Imana ubibona, wowe uri Imana ubabona. Mu izina rya Yesu ndasabye ngo bakurire imbere ibyo byose bibatera bizobajana mu ngorane. Mana ubaha abagore bakwiranye. Mu izina rya Yesu ushigikire ico wamatanije. Ariko mwami ibyo ubona birimwo umutego n'ururiba ubakura imbere uzobukoze. Mu izina rya Kristo Yesu, umuntu wese mwami Yesu umugirire neza, umurinde kugwa muri iki cobo Satani yashize imbere, agashira imbere y'abakobwa, agashira imbere y'abahungu, kugira ngo bagende kuja muri prison yo mu ngo. Mu izina rya Yesu ndabasengeye mwami Imana ngo batabara ubafashe, ubakingire ico kiza kibi. Urakoze Yesu, ubaruranirize, ubaha ingo nziza, ubaha abafasha bakwiranye. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti niho ndabisavye. Amen. Yesu mwami abahezagire mwese. Yari Françoise, inomero za telefone ni za zindi +46 768 0065 46. Kandi ugomba kugenda kuraba ma video yandi narungitse, ugenda urabe kuri chaîne yitwa Habonayo kuri YouTube. Imana y'ububasha ibahezagire mwese, tuzosubira ejo. Amen.